ijwi rya satani igihe cyose rizana ugukekeranya cyangwa rikazana ubwoba kuko arazi yuko ari we mwansi novuga ati umwansi wa satani ku muntu ikintu umuntu ashobora kugira cyotuma satani atamunesha ni ikintu bita ukwizera ikintu cya mbere dukwiye kumenya ni ijambo ry'Imana rivuga ntushobora kuzimya amajwi y'umugwanizi kuko amajwi y'umugwanizi yose azimishwa n'ijwi ry'Imana. Shalom shalom ndabaramukije mwese nizera ko muri amahoro kandi muguwe neza aho muri hose ndasuye kandi kuba ikaze mu kiganiro Intahe y'ukuri cyo kuri uno munsi kuba ntari rya mbere mu dukurikiranye turi mu kiganiro Intahe y'ukuri nkuko muvyumva dushingira intahe ukuri kw'ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana ubwaryo rivuga ngo muzomenya ukuri nako kubahe ukwidegenza. Niyo mpamvu muri kino kiganiro twama tuyaga kw'ijambo ry'Imana kuko nico kintu cyonyene abantu dukeneye kugira ngo turonke ukwidegenza. Ukwidegenza ni gushoboka nawe ubushaka bakagusengera nawe ubushaka bikagenda gute ukwidegenza ni gushoboka utaramenya ukuri kuko ukwidegenza nyakuri kuboneka iyo umuntu yamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rimuvugaho. Rero mu kiganiro giheruka tweko turayaga ku kintu bita gusenya novuga ati ibicaniro canke akaronda ko mu miryango twarabonye bimwe mu bintu ushobora gukora uno munsi naho tugira dutangura urundi rukurikirane gwita novuga twokwita kuzimya ijwi ry'umugwanizi. Ushaka kumbwira ati none kubera iki kuzimya ijwi ry'umugwanizi? Kenshi abantu novuga ati turafise ukuzazanirwa kutandukanya amajwi yacu ijwi ry'Imana ndetse n'ijwi ry'umugwanizi na cyane cyane novuga ati na cyane cyane ko kenshi umenga vyama biba nkaho umenga n'ivyiyumviro vyacu. Waruzi ko kenshi novuga ati bimwe mu bintu biduca mu vyiyumviro atari twebwe twenyene turi soko ryavyo. Ivyiyumviro vyinshi biduca mu mutwe ariko hari ivyiyumviro biduca mu mutwe novuga ati bifise isoko muri twebwe, hari n'ibindi bifise isoko ku Mana, hari n'ibindi bifise isoko ku mugwanizi. Akarorero gasanzwe Petero umunsi umwe ariko aragendana na Yesu aramubaza ati mbega mwibaza ko ndinde? Petero arishura ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aravuga ati vy'ukuri ivyo bintu ntibivuye muri wewe ntibivuye mu vyiyumviro vyawe ariko bivuye ku Mana, ni mpwemu w'Imana aguhaye guhishurirwa bino. Bisigura ngo mu mutwe w'umuntu mu vyiyumviro vy'umuntu Imana irashobora kuvugira kuko umuntu avuga ibiri muri we. Rero nimba Petero yarageze ahantu avuga ico mpwemu yaramuhaye kuvuga bisigura ngo mpwemu w'Imana Imana irashobora kuvugana n'ivyiyumviro vyawe. Muri iyo passage nyene urabona ko begeye imbere gato Yesu yaciye avuga ivy'urupfu rwiwe ngo Petero ubwo nyene ngo acara haguruka aravuga ati ngo ntibikabe mwami. Ugiye kuraba umwanya nyene Yesu yaciye avuga ati mva inyuma Satani kuko ivy'Imana atari vyo ubabaye. Ikibazo ni Yesu yarabwiye Satani canke yaravuga ko ari Petero yaravuze Yesu akaba yihanikirije canke yabwiye Satani amuva inyuma. Vyagenze gute? Tuca twumva yuko mu vyiyumviro vy'umuntu Satani arashobora kuvugirayo. Rero uno munsi canke muri runo rukurikirane rw'ibiganiro tugiye gutangura kugira twige ku kintu bita kuzimya ijwi ry'umugwanizi kuko ugiye gusoma mu Bikorino mu cete Paulo yandikiye Abikorino mu cete ca kabiri Paulo yandikiye Abikorino igice ca kabiri ku murongo wa 11 aravuga ngo kugira ngo Satani ntaronke icadutsindisha kuko tutayobewe imigabo yiwe. Mu yindi Bibiliya ijya yindi nshasha yo bavuga ngo ngo kugira ngo Satani ntaronke aho adutsindira adufatira ngo kugira ngo Satani ntaronke aho adufatira ngo kuko tutayobewe ugwenge rwiwe. Waruzi ko Satani ashobora kuronka aho agufatira mu gihe utazi imigabo yiwe, mu gihe utazi uburyo avuga kuko kenshi Satani aza mu mubiri, aza mu muntu cyangwa aza ku muntu azanye ibintu kanaka, azana amajwi yiwe. Ayo majwi yiwe abafise icyo agamije kuko Yesu yaratubwiye ugiye gusoma muri Luka igice c'10 Yesu yarerekanye neza novuga ati ico Satani igihe cyose ubonye Satani aje mu buzima bw'umuntu hari icyo abagamije. Bibiliya ivuga ngo azanwa no kwiba, kwica no gutikiza. Igihe cyose Satani aje mu buzima bwa pemporte icyo azanye bita tudafatiye kuco ufise canke ivyo urimwo yazananywe icyamuzanye no kwiba, kukwica no kugutikiza. Rero
na niyo mpamvu tubwe nk'abana b'Imana nkuko Paulo nyene yabivuze ngaha mu bikori navuga ati ntituyobewe ugwengegewe, ntituyobewe imigabo yiwe, ntituyobewe novuga ati uburiganya bwa Satani. Dutegerezwa kumenya inzira novuga ati amajwi yiwe, kutandukanya, kumenya ati mbega ano majwi ava ku Mana canke ava kuri Satani. Rero uno munsi turatangura kuzimya ijwi rya Satani, na cane cane ijwi novuga ati kuzimya ijwi rya Satani. Ubwa mbere na mbere dukwiye kumenya, mbere ko tubandanya gatoyi, hari ikintu dukwiye kumenya. Igihe cyose Satani aje kuvuga novuga ati hari ukuri. Satani novuga ati ikintu twomenya kuri we, novuga ati ikintu twomenya nuko Satani atari umuinyoha. Satani si umuntu atazi, arazi ukuri, azi iki ijambo ry'Imana rivuga. Na niyo mpamvu igihe cyose aje azazanye ijwi ritekemwo ugukekeranya. Ijwi rya Satani igihe cyose rizana ugukekeranya canke rikazana ubwoba, kuko arazi yuko ariwe mwansi, novuga ati umwansi wa Satani ku muntu. Ikintu umuntu ashobora kugira cotuma Satani atamunesha ni ikintu bita ukwizera, kuko tugiye kuraba muri Mariko igice c'9 ku murongo wa 23 haravuga ngo Yesu aravuga tuvuze nti noshobora kugira ico nkoze ngo vyose bishobokera uwizera. Yesu ico yavuze ngo vyose bishobokera uwizera. Rero ugiye kuraba Satani ikintu ca mbere akunda gukora iyo aje mu muntu, ikintu amajwi, igihe cyose azanye amajwi mu mutima w'umuntu, ikintu ca mbere aza arondera ni ikintu bita ukwizera k'umuntu, kubera ko arabizi ko igihe cyose uhagurukanye ukwizera adashobora kukunesha. Na niyo mpamvu afise nka system akoresha kugira ngo ashobore kugutera kwawe, azana amajwi atuma kwa kwizera kwawe kunyiganyega. Niyo mpamvu Bibiliya zo kumvira kiravuga ngo mugwane intambara yo kwizera. Ho ikintu ca mbere ukwizera, iyo umuntu ashoboye kugumya ukwizera kwiwe biragoye ko Satani ashobora kumunesha. Hari ukundi kuri Satani azi, nk'akarorero mu Baroma igice c'8 38 kuri 30 kugeza kuri 39 Paulo yaranze ngo kuko menye neza ntakekeranye yuko nawo go burufu canke ubugi canke abamarayika canke abaganza canke abariyo canke ibiriyo canke ibizoba canke abafise ubushobozi canke uburemere bw'igihagarara canke uburemere bw'amajevu canke ikindi caremwe cose atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Ukuntu kuri Satani arazi yuko ikintu na kimwe gukora cyo gutandukanya n'urukundo rw'Imana, kintu na kimwe kwisi gihari cyo gutandukanya n'urukundo rw'Imana. Uko bumeze kose Satani arazi yuko Imana igukunda, kandi urukundo rw'Imana ntirufatanye n'ivyo wakoze canke ntiruvana n'ukuri nawe wavukiye nabo mubana n'abakuvyara canke ukuntu umeze canke amahera ufise mu mufuko, oya, ariko bivana n'urukundo, kuko Imana ari urukundo. Uku kuri Satani arakuzi. Rero icyo Satani akora igihe cyose azoza mu buzima bwawe, azi kuno kuri. Satani aje kugutera ntaza nk'umuntu atazi, azaza ukuri, ariko aza akuzanira ugukekeranya kw'ijambo ry'Imana. Nk'akarorero hariho nk'undi murongo novuga ati uri muri Yesaya. Yesu yavuze ngo enda nimuze twitature, ava ngo naho ibyaha vyanyu vyoba bitukura tukutuku ndashobora kuvyera bikera dere nka sheregi. Iyi ni mirongo na karorero k'imirongo ivuga ukuri novuga ati Satani yoba azi ku muntu. Ono musi niyo nifuje ko twohera. Iyi mirongo iragaragaza novuga ati ukuri ico Imana ikuvugako. Ico umugwanizi akora nkuko turiko turavuga kuzimya amajwi y'umugwanizi, nijya uzomenya ko iryo jwi ari ijwi riva ku mugwanizi. Nigihe cyose ijwi rizoza ritandukanye n'ukuri kuri mu ijambo ry'Imana. Rero ico Satani akora azazanye ibintu bita fact, novuga ati n'ibintu biboneka bitandukanye n'ibiri mu ijambo ry'Imana. Akarorero iyo bishize nk'umwana w'Imana akagwa mu cyaha, ikintu ca mbere Satani akora, kuko twavuze ko ikintu ca mbere umugwaniza arondera aza ari nyuma y'ukwizera k'umuntu, kuko nazi ko igihe cyose umuntu ukwizera k'umuntu gugihamye muri we adashobora kumunesha. Icyo akora iyo umwana w'Imana yakoze icyaha, yaguye mu cyaha, ikintu ca mbere Satani akora
aza akamwibagiza yuko Imana ishobora kumubabarira, aza akamwereka ko ari umunyabyaha, ko Imana idashobora kumubabarira, bigatuma umwana w'Imana yumva yuko umenga anovuga ati bikamujana kure, bigatuma kandi uko ugenda kure y'Imana nibisanzwe. Nk'akarorero uno munsi abishitse umuntu novuga ati mugahura n'umuntu mwibarabara, ntushobora kumuhereza novuga ati telefone yawe, kubera iki? Ntimubana, ntumuza, ariko ujya muntu mubana urashobora kuyimusigira ukagenda, kubera ko usanzwe umufitiye ukwizera, usanzwe umwizigira kubera ko umuzi. Rero icyo Satani ashaka nuko tutamenya Imana, kuko uko tumenya Imana niko tuyizera. Rero amajwi y'umugwanizi azi igihe cyose arondera ukwizera kwacu, na niyo mpamvu nk'iyo bishishe ugakora icyaha, icyo Satani agukorera akujyana kure y'Imana, akwereka ko Imana itakigukeneye, akwereka ko Imana itagushaka, akwereka ko Imana kubabarira. Ivyo vyose bifise ihangiro rimwe, nuko kujana kure y'Imana. Kandi ukuja kure y'Imana bituma uyitakariza ukwizera, utayizera nkuko wategerezwa. Hama iyo utakaje ukwizera ku Mana, Satani arashobora kugutera, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo vyose bishobokera uwizera. Bisigura tuvuze inverse yavyo, igihushano cyavyo bisigura ngo vyose novuga ati binanirana, vyose birananirana canke vyose ntibishoboka kutizera. Nta kintu na kimwe gishobora gushoboka mu gihe utacizeye. Rero twizera Imana. Rero ico umugwanizi arazi ukuri, ico akora azazanye ikinyoma, novuga ati ikinyoma kiri nyuma ya kwa kuri, kikwibagiza ukuri. Nk'akarorero twasomye ahantu ijambo ry'Imana rivuga ko twafatiye akarorero nk'iyo vyashize umwana w'Imana agakora icyaha, Satani akwibagiza ko ivyaha vyawe vyose atakintu na kimwe, akwibagiza ko mu vyaha vyawe vyose Imana idashobora kukubabarira, akwereka ko utabereye imbere y'Imana, kugira ngo ushobore kuvyemera. Hamumaze kuvyemera uca wumva umenga ntiwokwegera imbere y'Imana, kuko urabizi yuko itokubabarira. Muri uwo mwanya wamaze guhindura ukwizera kwawe. Hama muri uwo mwanya uko ugenda kure y'Imana wisanga wataye kwa kwizera kwawe, uba wamaze kuba vulnerable, uba wamaze kuba ntaho nikora, kuko Satani ntaca novuga ati muri uwo mwanya Satani ashobora kukugira icyo ashaka cyose, kuko muri wewe novuga ati aba yagutwaye kure y'Imana. Ariko Imana nta kintu na kimwe gishobora kugukura imbere y'Imana. Na niyo mpamvu bene data, muri kino kiganiro tuko turavugana icyo bita kuzimya amajwi y'umugwanizi. Ikintu cya mbere dukwiye kumenya ni ijambo ry'Imana rivuga. Ntushobora kuzimya amajwi y'umugwanizi, kuko amajwi y'umugwanizi yose azimishwa n'ijwi ry'Imana. Ijwi ry'umugwanizi riguma rivuga mu gihe hatari ijwi ry'Imana. Umuntu umwe niwe yavuze ngo novuga ati umuntu umwe niwe yavuze ngo utari okipe ngo Satani ngo acaza akaca kokipe. Nico kimwe c'umurima. Umurima igihe cyose utatewemwo ikintu, novuga ati utegerezwa kuronka icukuza naho ucukuziki, ucikuza inshinge n'ibindi vyatsi nyene bidakenewe. Ariko mu gihe uteyemwo ucubona yuko za nshinge zitaza kuza, kubera ko canke vya vyatsi bitaza gukura, kubera ko wagize ikintu utera muri uwo murima. Nico kimwe mu buzima bwa igihe cyose utazobiba, novuga ati kumenya ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribe muri wewe, ryuzure, novuga ati ivyumviro vyawe vyuzure mu ijambo ry'Imana. Satani azoguma afise ijambo muri wewe, kuko n'igihe azozana ikinyoma ciwe ntuzobimenya. Ugiye kuraba ukuntu yagerageje Yesu, yagerageje uburyo ijwi rya Satani ryavuga kuri Yesu, yakoresha ivyanditswe nkaho umenga, novuga ati yakoresha ivyanditswe nkaho umenga, novuga ati nukuri. Ariko kubera ko Yesu yari yuzuye ijambo, tugiye kuraba guhera ku myaka 12 Yesu yagenda mu rusengero akiga ijambo. Kuko Yesu yari yuzuye ijambo, vyaramworoheye cyane kudetect ibi, novuga ati ijwi riva ku Mana n'iritaava ku Mana. Kuyanaza akavuga ati vyanditswe ngo bimeze uko, Yesu nakajambye ati oya ahubwo vyanditswe uko. Rero igihe cyose Satani azoza akubwira ati ngo abanyavyaha muzoja mu muriro kubera ko wakoze ivyaha, ahubwo akwereke ko Imana yanka abanyavyaha. Ariko iyo yinjiye neza mu ijambo ry'Imana, utegereza ukamenya by'ukuri Imana irankunda. Paulo yaragezana n'abango nzonezererwa intege nke zanje, kuko mu ntege nke zanje ari inkomezi z'Imana ziserukira. Igihe umaze kumenya ivyo, ucugena ahantu uvuga ati nubwo vyabi, nubwo nakoze icyaha, ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuze twitature. Rero ucumenya nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo
nuko mwegera intebe y'ubuntu atabwoba. Ijambo ry'Imana umaze kubimenya ati ijambo ry'Imana rivuga ngo twegere intebe y'ubuntu atabwoba, uca wegera intebe y'ubuntu atabwoba, ugasaba Imana imbabazi, ukakira imbabazi ziva ku Mana, ukazakira kuko imbabazi zaramaze gutangwa, hama ukazakira. Ico nico Imana ibishaka, nico Imana ishaka ko tugaragaza, ariko ico umugwanizi ashaka nuko twemera ikinyoma ciwe. Rero bane data, ntushobora kuzimya ijwi ry'umugwanizi mu buzima bwacu, mu karere kanaka, mu gihe utazi ijwi ry'Imana muri ako karere. Ijwi ry'Imana naryo turimenyera ahantu hamwe, ni mu ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana niryo ritumenyesha ijwi ry'Imana, niryo ritumenyera ko ari Imana yavuze, ni mu gihe ijambo ry'Imana yabivuze. Kuko Imana ntihindagurika, Imana ntivuga A hama ejo ikavuga B ngo ihindagurike, oya, ijambo ryayo ryama rihamye. Rero mu gihe uzi iki ijambo ry'Imana ryakuvuzeko, bizokoroha cyane kuzimya ijwi ryose ry'umugwanizi azozana mu buzima bwawe. Rero ndabashimiye cyane ko mwashoboye kubana natwe. Aha niho turangirije ikiganiro cyacu, twako turayaga ku kintu bita kuzimya ijwi ry'umugwanizi. Kuko igihe cyose utozinya ijwi ry'umugwanizi, uzokwisanga uri kurabaho ubuzima novuga ati bureponda kuco ririko riravuga, wibanze ko ari wewe. Kuko ijwi ry'umugwanizi rizoza rikubwire turi umukene, uwemeranye navyo, utangure kugaragaza ubukene. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo vyose bishobokera uwizera. Mu gihe Satani akubwiye kuri umukene, hama ukavyizera ukavyemera, uzokwisanga ubukene buriko buragaragara. Niyakubwira ko udashoboye, ukavyemera, hama ukavyemera ukavyizera, uzosanga biriko biragaragara. Ariko umunsi wazimije iryo ukavuga ati oya, ijambo ry'Imana rivuga ngo yigize umwono cika umutunzi, hama wemera iryo rindi jambo ry'Imana icyo ryavuze, bizokwisanga biriko biravuga, bizokwisanga biriko biragaragara. Rero akamaro dukura mu kuzinya ijwi ry'umugwanizi nuko iyo ijwi ry'umugwanizi ryazimye, turizimyisha ijambo ry'Imana, tukizera ijambo ry'Imana, hama kuko ivyo twizeye nivyo biba mu buzima bwacu. Aha niho turangirije ikiganiro cyacu cyo kuri uno munsi. Kino kiganiro kiba cyagufashije, ndagusabe ugisangize abandi, hama mwaraheze gihe ni mu kiganiro cyo butaha tubandanya twiga ico bita kuzimya novuga ati imyamicanye ijwi ry'umugwanizi. Tuzoba twigiye muri detail ya kimwe kimwe gute twozinya novuga ati ijwi ry'umugwanizi muri aka karere. No musi twafatiye nk'akarere Satani akunda gukorera ko gukirpabiliza, ko gucira imanza abantu, niho uburorero bwawe buhagaze. Ariko tuzogenda twiga no mu bundi burere ni gute dushobora kuzimya novuga ati ijwi ry'umugwanizi mu karere aka, n'ivyo bikoresho dushobora gukoresha, n'ivyo bigwanishwa dushobora gukoresha mu kuzimya ijwi ry'umugwanizi. Hama kino kiganiro gisangiza abandi, naho buta mwarahezagiwe cyane.